Juma Jux ndabiri no style Juma uyifate neza je sinzi magarare hariya no ndagusavye please hindukira umugani wa Natasha mama red carpet no muze haraza gusha bakunzi ba Isaac TV nundi munezero ugeretse ku wundi baraje maze iminsi vraiment ntambari utuntu bitenge ariko nasanze kimwe mu vyo namboye nasanze style y'igitenge iratesa cyane irabera sana isa neza cyane by the way the good red carpets for sure dubaza murayibona aho magaze kame muca mubona ni Natasha urabiguhera hasi mpaka hejuru expensive ndi muri Hotel Club de Lac la Boss Party sinzi ni audition ya kangahe ibaye ariko Natasha ni aho rategura umunsi umwe mu mwaka agahura n'inshuti abagenzi abafans bagasangira narigeze kubwira ijambo rimwe yuko Natasha niwe mu artiste wenyene numviriza neza wenyene ashobora gutegura umunsi special kandi VVIP si VIP VVIP wo gusangira n'abafana biwe ati nuvye ngo uyu ninde ufokusa kuba warose invitation umwico ushaka ugice ushaka niyo cyo bisigura la Boss Party ibi byose ni agwiza urukundo hagati yiwe n'abafans biwe by the red carpet anariko barinjira sister K mama mambo ni mazito style ni bitengo no munsi nabibabwiye ndoza murabibona ngene hatesa harabiriwe cyane sister K yaberewe sister K mambo poa meze neza ndashimira Imana sister K jesha kumenya ha kugira usazi go mu binkumi go mu bamwiza ibanga uri kurakoresha niriye byose nuko twamenyanye na la boss byose nuko twamenyanye na la boss kwa la boss nibaza ko atagusaza birimwo utuntu tuguma tumeze neza gusa utuntu twose tugezweho tubanza gushika kuri twebwe ubibona gutya sister K tabeshanye uheruka kwambara style ibitenge rya ndambara ibitenge mugasi ndavyitwarika nkuko unye kora ko nsanzwe ndi umumama rimwe na rimwe sindabifata nka style ni kubera ko mu Burundi tumenyereye gukenyera me uno musi nambaye style urabona ko namashono sibwa bwana abantu ni benshi reka ndabaho umwanya tuze kwinjira hari ndani abo ko ndabaho umwanya jishaka ndabereke aba invite bari ngaha ingene ibintu bipanze VVIP kuba watowe cyangwa se kuba wagiye umwe mu bahawe iteka cyangwa mu batewe iteka kuza muri no pari y'icubahiro cyo hejuru cya Natasha wiyumva gute cyangwa se we byagenze gute ni kuba gusuri hafi ya Natasha cyane cyangwa niko jewe nama mu munyenga wa Natasha mugabo kuba ndi kumwe n'abitwa ba super fans ba Natasha ni kindi kintu urumva nanje ndi mu ba super fans ikindi kintu naco nitwiyibagize ko ndi timu yiwe ahantu kenshi abari mba ndi hajya kuko yani naramaze kwisacrifier kubana na Natasha nta nikindi kintu numva ari n'indirimbo waramusoro nta nikindi kintu kinyohera urenze Natasha gusa wenyene aho nyene ndagiye kuba uri umu super fans wa Natasha abara bavuga yuko Natasha gura abafana biwo ubabwiye iki ati ruva Natasha koresha amahera yiwe kugira wewe kuri wewe uhuye n'izi comments uzishura je izo comments mpuye nazo ndatwenga kuko batazi banga ngati wambaye ikirezi ntamenya ko cera kandi abarundi barayamaze ngo ati ngo intabarirwa ibyigwa ruko amasa atukuye burya rero ikintu utaracibonera biranagoye cyane ko asali kidogo ndugu yangu chini mpaka juu hasi mpaka hejuru wambari yanga no comment ico ndaberewe ico ego sawa oya baraberewe quand même kari style gitengura ko ari style cyubahiro cyane webaza ko ari kubera Natasha to style gitenga ko abantu bose bari oblige kwambara ibitengo no munsi mpaka nanje nambaye igitenge Natasha n'umustare muri byose no kuba umustiliste n'umustiliste uretse ko gusa adakunda kugaragaza impano yiwe nimba yaravyumviriye gutyo nuko asanzwe azicateguye cyose uraraba igihe cyose adupangiye style la Boss Party tuba tuberewe tuba dusa neza egare ko n'umustiliste afise impano nyinshi cyane ashoboye gukora mugabo hatazigaragaza okay nijoro riza kuba ririmo ibintu byinshi uno munsi rijoro riza kuba rirerire cyane uno munsi ku bafans ba Natasha by the way aba super fans ba Natasha abagenzi inshuti umuryango wa Natasha muri rusange SUBCRIBE bose bakora ibi bintu
ibibazo nakwibaza Natasha ariko reka ndagicisheko nawe SUBCRIBE bose bimvira ko rintu nuko batabuze uburyo nuko babuze urukundo nuko batavyiyumvamo nuko batabihagaciye. Je nibaza ko ahari abaswanya bavuga ati kwenye nia kuna njia ntavyo bakunze kwitaho kuko hari shaka hari inzirishika hari shaka hari inzirishika nico gituma ikintu ca mbere kwisi ubutunzi bwa mbere umuntu yohaya nikiri ibwina mu mutima wiwe hajya ubutunzi bwose n'umutima utagira iyo mutima nta kintu kimushoboye gushikako bivuge ko Natasha rero afise wa mutima w'urukundo na muri wa mutima nyene afise ko rica kinashaka gushikako Imana yonyene apfa kuvyumvira iki fyonda kabuto bikaba birabaye. Sawa ni byiza cyane mu guheraheza kuri ndakureke ugire kwiruhukira hariya ndabona babwigamo bw'iteka hariya burabarindiriye ni mbega narigeze je nawe tukimenyana tugitangura ndibuka haro story yakuvugwa ko yuko umuntu wese yumva ko afise ingorane n'abantu tuamizinguana na nini urashobora kubakosora byarahagaze bimeze gute ivyo onye nibaza ko hari kera ntarahura na Natasha ngo abantu mambo ya kujishebedua sana lakini kwa sababu ninatembea na Malkia yani na mimi najisi star hivyo kwa sababu nikipita wewe ule shabiki mkubwa wa Natasha yule ukimsema Natasha yani anakuvamia yani kama kawaida yangu ijya gahunda irabandana banzi nyene nk'umuntu nyene ndaza torosha atari wo gufyina mugabo kubera ko Natasha ndafise ukungene natangiye kuhindura ingendo inyifato sister Kewu nibona mu yindi level sia level yo kuja mu biriyo urire ugiri kiliyoni cha wote kiliyoni ndakigiyemo ndarira nkarira nyene kugira ngo abandi babone ko ari umunsi w'umubabaro barire ibinyobwa nibirengane kuko birahari uravyumva sivyo kanyegezwa bagume babona ko akababaro gahari hari abantu baja ku kiliyo bagiye kuraba barira ifoko tuguma turaba ko ibumubabaro tubabare n'abababaye tunezererwe n'abanezerewe sister Kerega ndagushimire cyane igenda mu buvuga mu giteka by the uraberewe sawa urakoze neza nawe welcome. Okay, merci beaucoup mwabonye rero kuga sister ndashaka kuvugisha ni sawa meze neza yego baba ile ndakuna kuva hasi mpaka hejuru ni good akazina ni Bella Caramela yeah Bella ndi Carmela Bella yeah Caramela yeah Caramela urumurundi kazi yego uvuka Mukamenge. Okay ino style ninde gutegura style no munsi Jeje nyine. Okay. Ubutumire bwa Natasha waje nkande ko hari abantu batandukanye nga. Like super fan. Yeah. Okay. Ngamenye gute na Natasha moja make? Ni mustar ndamukunda ivyo akora ico gusa. Okay. Kandi sanze ndi mu super fan wiwe. Okay. Kuba watuwe mu bahawe iteka kuza muri ino party VIP wiyumse gute? Lele ndayoye cyane nabyuti ndayoye ndabizi hariya ni class kwera nawe nyene n'umuntu wa class yeah sawa welcome karibu ndabona mama la noma okay murabona stop come on njo mama no stress mwenye ma stress yake so umufundi n'umuyede bose barajanira ku bintu vy'ino munsi birakaze mama no stress kwanza felicitation uraberewe merci ndashima kuva hasi gushika hejuru ni kibazo ndiko ndabaza abantu bose dépense akanoti kahagiriye kangana gute mana akanoti kahagiriye bega no harura gute ni menshi kuko na oya sino yavuga kuko birarenze ni bibi ariko kimwe gusa hari dépense indani ubaza ko ameze gute hari iki indani niho gishika oya namaze gushika uramaze gushika indani wahabonye ari sohose indani hararenze utaje yahomvye Natasha uri umusuper fans wenda bize Natasha yisunze kugira atanga ama invitation ku bantu baza muri kino gikorwa kidasanzwe ico yisunze bibaza ko yisunze abantu cyane bakoze neza uyu mwaka ego kuko arabikurikirana hari benshi bazi ko atabikurikirana ariko arabikurikirana cyane kuko hari na benshi nabonye ntarinzi ariko ku buhinga wewe arabona kure
arabikurikirana. Okay, sawa sawa. Urumva abamufana Natasha, abamukunda Natasha, abamuposta, abamupiblia, abamuha icyubahiro akwiriye, abamushigikiye muri rusangi, ntibihebure. Nturamuze mandebe yaranashikiriwe. Nukuri nibihebure kuko uyu munsi ni jewe ejo nibo. Urakoze cyane, reka naguha umwanya wigire, uraberewe cyane. Mama no stress. No mazara. Ibintu ni class, ibintu ni byo mama yangu we. Ndababwiye ati no munsi Juma Jux ndahabiri no style. Juma uyifate neza. Je sinzi magarare hariya. No ndagusavye please hindukira umugano wa Natasha. Mama! Red carpet no muze haraza gusha. Ndakuyagisha Kirundi Giswahili ni bon. Icyo ushaka Ikirundi cyangwa Igiswahili na blame turaza kumerange. Umeze neza? Ego. Bakuzi nka mtu maarufu. Yes, Andi mazina ni? Dipaps mtu maarufu, kipenzi cha watu watajua wajui. Je nibaza ko muri no party urisa wenyene by the way. Yes, napendaga niwe classic, nifanye vitu tofauti na wengine. Okay, hasi mpaka hejuru ntacyo bitwaye. Tumenye dépense byatwaye nga. Bon, ikirato samahera menshi cyane ni $1200. $1200. Ama iki kitenge kukishona mpaka vyote vimeendea $2,000,000. Yes. Igihumbi n'amajana 200 y'amadolari kirato, style kuva hasi no hejuru $2,000,000. Yes, $2,000,000. Basi $2,000,000 ni nini? Sio kitu. Wewe uri mu super fans wa Natasha, I know, ndabizi. Wibaza ko ari kubera iki Natasha ategura ibikorwa nk'ibi? Wibaza ko bifashiki muri gahunda ziwe, bifashiki? Bon, afite Natasha n'umuntu akunda abantu, yarabonye yuko afise abafanzi benshi kandi c'est pas la première fois agize ikintu nk'iki. La boss party hari abantu bamaze kuza ngari be ubu yavuze wow mfise aba super fans benshi kubera iki nashobora gutora bake je na management yanje bakaza bakambona kuko ça fait à peu près 3 ans Natasha na ma concert aragira cyaravuga yuko reka turabe aba super fans banje barabagira ama like na ama like ama commentaire kuri Facebook, Instagram. Tuhamagare baze tusangire. Yes, kama yegisi ni kipenzi cha watu anafika anasema wow watajua wajui. Ndo walikuja hapa manake mimi mwenyewe nimeshtuka kwanza kupata huyo mwaliko. Nimesema mimi nakujaga lakini nimebahatika tena kwa watu watakaofika hapa nikaona kabisa Natasha ni kipenzi cha watu na ananipenda. Mungu ambariki. Asante. Mtu maarufu jewe ngiye ntakubajaga kantu menga no nipunjije nanje no banibaniye. Muri agashakoshi harimo iki by the way twibiri banga? Huko ndani nina dola mtaona tamtunza. Yeah, nimekuja na dola. Yes, nimekuja na dola kama kawaida, siwezi kutoa marundi. Kwa sababu watu wanajua huyu mtu ana watu wa come from. Lazima nitoe marundi, ma euro, ma dola. Yes. Subiri tutaona. Ubibaza ko ndani hameze gute, ndani bimeze gute, bijipanze gute? Ndibaza baramaze gushika canke ntugishika? Ndani namaze gushika ngaha ariko nari muri chambre yanje kuko bangiriye reservation. Oui, comme d'habitude. Yes, mtu maarufu. Siwezi kukuja kwenye sherehe kama hii nikose kulala. Pesa ipo. Yes, sina shida. Okay, mtu maarufu reka tu. Ubibaza ko ndani hameze gute? Nje kibazo nari mbaje hama wigire. Indani hameze neza, ara ambassadeur, ara babosi nganje. Sina vitu vingi ya kusema we Isaac tutazidi bye. But mama indani haza kuba hashushe. By the way, Juma Jux, cyenda gusavye unyemerere tuze kwinjira indani turabirira ngene ibintu vyipanze muri rusangi ndakuyagishe. Okay, mwebonye turi kuri red carpet ni abatumire batandukanye baracaza tutibagira yuko ari n'aba invité abamenyesha amakuru, aba photographe, aba editor, aba comedian, abaririmbyi n'abaririmbyi aba fana, abategetsi batandukanye bose bari muri kino gikorwa kidasanzwe. Cyane twa as a classic welcome Juma Jux dutwara indani turabingene ibintu bipanze biteguwe neza. Ni muri ijoro nyene itariki 2 z'ukwezi kw'icenda 2022 ibintu ni class. Come on.
Teguye cyo kurya bimeze neza, urabona ko abakozi ba hano muri hotel Club Tanganyika babangutse mukuru bakivuga ko tugira dufungure yasubiye kuvuga cyafata gusebera, urabona ko tipe yarashonje kabisa mugabo hari umande yayo biraza kugenda neza, urabona ko timu yiwe bameze neza, baraberewe basa neza, ugize uravuga gatuba cyangwa kweka kitura hari kandi tumeze neza, nta ukora kuri Natasha Burundi